mwese murazi situation iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda antuka murabizi kubera intambara iriko irabera muri Congo muri Goma. Non, parce que c'est ma mère niwe yanshize kw'isi, abiwabo ni famille yanje dusangiye amaraso. Donc sinzokigira n'umusi n'umwe ntamakana ngo sifise amaraso y'abanyarwanda ngo kubera ko hari abantu mvuga ngo birababaza, mbe bibabaza kubera iki? Bibabaza kubera iki? Kuba jewe n'uwamvanze bibabaza kubera iki? Ubu rero badutse bavuga ngo jewe ngo ndumuspy, ngo ndumuespion, ngo wa his excellence Paul Kagame ngo ngaha mu Burundi. Like, are you mad? Murazi how much c'est dangereux kuvuga umuntu ngo ndumuspy muri kino gihe vraiment. Mushaka kuvuga mushaka kunyishisha karanga sana mugabo ngo ndumunyarwandakazi ho mbona umenga ari nk'ubujuju kuvuga ngo ndumunyarwandakazi gacibivuga nkaho menga ushaka gutera urwanko mu bantu ngo banyanke ukora ngo ndumunyarwandakazi ese ubwo n'ubwenge bariko arihinda cyane gusa ubwenge ko jewe ndafise amaraso y'abanyarwanda sindabihakana vraiment no kuri IG yanje biri clair biriko ariko drapo zibiri urumva ivyo ntavyo boguhora kubera niko navuze mani yavuze babera amakamera yiwanje urumva abantu babivuze ko ahubwo bateshwe bate ngo bafise ngo na groupe ya WhatsApp kugira ngo batobe ibintu by'abarundi bene wabo. Amafaranga bahaye u Rwanda baza basanga twarayakoresheje neza ugomba kubutera ibibazo muri Kongo ibyo ari byo byose. Amafaranga uyakoresha neza wese uri umunyafurika wahe ubwo ugomba kuba utera umutekano muke mu baturanyi, ugomba kuba batera inzara, ugomba kuba uzana ibibazo nta munyafurika watungana. Avuga ko akenye mugabo atakintu na kimwe akora mugabo akarya neza sumusumu kandi nzoyimubaza bugi munsi umwe nzomuhamagara neza turi kumwe n'ivyabona ndamubaza je mbwira wewe rosoruse yawe do finasema umusuma yiba none utarima ntukore nta na kimwe akora yirirwa yererera ngaho ibarabara gusa kuja ku radio la vieshe nico cyonyene niko kazafise usangwa ari kujya hoho akenya kiriko noneho nta kenya n'umutunzi muntu yifitiye inzu mwirohero yiwe kandi ga muri 2005 yari nciye aho nk'abandi mugubu boss abarundi turazinanya mwamumenye ujya ku rugamba wo kugwanya igihugu amahoro gose cyane amahoro y'Imana bane namwe niyo mumvuga ijwiragira ngaho mwihangane kuko ndi mungendeshwa nta kibazo niko je nimereye nkora ibintu ndiko ndihuta ndiko ndirukanga aho ngize niho usanga ndiko ndabikorera arabavuga ati we ntacyo ufise ukora yaba ntagifiseho sima ndiko nkorera audio mungendeshwa now reka nje kumuririra ningoga kuko nacanga canze ubu video ariko ndabuterateranya hamwe ndababwira bino bintu ngomba kubasigurira jewe iki kintu ndumurundi yujuje ivyangombwa ijana kwijana jewe ndumurundi yujuje condition zose ariko ino ndahegera aho ndiko ndavuga bino bintu hari abantu bahora baza bati wowe uri umwasi w'igihugu we wanga igihugu we ibitutsi we wanga igihugu wowe urwanya igihugu ndagomba babwire yuko abantu benshi nabasazi nyabasazi muti kubera iki igihugu namana bivuga igihugu ni isi harya no twitwa ngo Burundi u Rwanda iyo ni titre y'ahantu aha naho baca babikwepesha bagene bavuga bati oya igihugu nabantu sawa reka ndabashikirira ahantu mugomba igihugu nabantu sasa rero hari kintu gato ngo mvugeho umusazi barazi ubusazi bwiwe mu bihugu byateye imbere iyo umuntu ari umusazi akica no muntu ntibamupfunga bagiye kumupima bagasanga mu mutwe no musazi baramubwira yuko ari umusazi hanyuma bakamureka siko niko bimeze kubera mu mutwe abadakwica rero ngomba kuvuga iki umuntu yokwanka nyina yokwanka se yokwanka sekuruza abo bivukana abo mu miryango abo bakuranye inshuti abo bose akabanka burundu uwo muntu yagereranwa n'umusazi mu mutwe yabafise ikibazo mwashaka mukareka kwirwa muramutaka amajambo menshi kubera ko ugiye guta amajambo menshi ku musazi nawe uba wabaye umusazi nkawe muti kubera ikimvuze bino bintu ngombye kuvuga yuko
umuntu ngakunda akoresha amavugo umenga aracura mutavyumva neza kubera iki mvuze bino bintu ngombye kuvuga yuko nimba muvuga yuko igihugu ari abantu hanyuma uwo muntu mukavuga ngo yanka igihugu kirimo imiryango aho yavutse abo byavukanye abo byakuranye basogokuruza koko abana akaba ari igihugu akavuga ngo urya muntu haranga ico gihugu mwe mumugereranya n'umusazi aba ari umusazi nyamusazi nta nubwo bambuke guta umwanya wanyu mumushavurira that's why atamuntu yo kubaho kanga avuge ngo jewe ndanka igihugu nimba mufata ko igihugu ari abantu mukamudafata nawe ko igihugu ari abantu mukavuga yuko igihugu ari isi nta muntu yovuga ngo ndanka isi kuko nta hantu yoyihungira umuntu arize avuga ngo ranka isi yahitamwo gupfa kavaho hamakareka bagomba kubaho bagakomeza kwiberaho ku muntu w'ubwenge turavyemeranya 100%. Nam niko abarundi kenshi bakunda kuvuga. Sibira kuri bino bintu hano rero bari batangiye kuvuga. Abarundi burya n'abantu bagoye. Abantu bagoye cyane bagoye. Iyo mumaze kuba abantu rero bagoye biragora yuko mutera imbere. Je mpana nkunda kwibaza iyo ndi muri bino bihugu by'abazungu kenshi na kenshi. Abazungu ni baho ushobora gutumiza ibyo kurya kuri hoteli ukagira komando bakabikuzanira ibinyobwa kuri restaurant ntabwo wikeka amarozi ni wikeka ishanu ndewe waba ufise amafaranga imodoka nziza ni wikeka ishanu ibintu bavyizera mugabo ugasanga ntazigo bafise nabantu bimereye neza batunganye ngaho mugabo twebwe iwacu ibintu byose n'ubwoba cyane cyane muri Afrika ngana kubera inzara n'ubushomeri ibintu byose n'ubwoba ivyo kurya bo kuzanira uburozi ishanu bo kugandagura bakakumara ugiye no muri restaurant banza kuraba neza uti simave sanga ngaho bashiriye amakanu ugasanga umuntu arajugumira aratinya ivyo rero vyiganje iwacu cyane cyane muri Afrika ngira ngo nivyo bituvyurira inzigo n'ishari n'ubugizi bwa nabi rero twebwe abarundi kenshi na kenshi turagoye ivyo mu vyumve turagoye reka nabe nk'akarorero kandi bino bintu muravuga ngaho vy'abadade hano kuri runo rubuga ngurukana bumenyi nkavugiraho ivy'abadade hariho beshi batsinzwe babura ahantu banca mugabo mugemvuze ibintu bya politike ugazobona barosa ahantu bashobora kumenera ngo berekane ko n'umuntu mubi bati yewe urya n'umwasi w'igihugu ariko se n'umwasi w'igihugu bambere naye basiguri nivyo nari nagombye kuvuga mugabo akabifatiraho wagenda gusuma muri komene ngo wewe uranga igihugu ugasanga hari abanutse b'abarundi banutse nkahora hanyuma ugacugenda kundi bita ngaho se mudiringi ari semavumbi nawe ntavuga ivya badate ugasanga aho bwavugiye leta y'u Burundi ugasanga semavumbi ngaho yavuze yuko u Rwanda ariko ruri muri Kongo n'ibintu bitandukanye naho bagenda kuri ugasanga b'abarundi bamututse wasoma mu makomene gutuka bamututse nawe yavugiye ngaho byinshi ku Burundi nawe bamuhaye igitutsi bamututse ngaho ugacugana ngaho uwo bita kwa Eric Nyandwi arikavuga ibintu vy'inyenzi arikavuga ibintu vy'ibiki cyo bwa mbere bambwiye ngo wewe ngo urumva gushigikiye abatutsi bakanuka bagaca bagenda ku rubuga rwa Eric Nyandwi yavuze ngo ivy'inyenzi biki ntagomba kugusubiramo ngaho ngo nibikintu mbazi vy'ubwoko ngaho ugasanga n'abagiye benshi bamututse none bashigikiye iki babarundi ugacugenda ejo bundi Smith Lavage Smith uri amuririmbyi bita nimba ari inka umenga ariko bamita nimba ari inka yatangaje avuga ati mureke gundukira president mu mwubahe niyo mutamwubaha namwe tuzobireka abarundi mu makomenti bamuhaye warning bati wagisazi wewe bunje muri politike wamugesera we ntabwe ngo baramutuse mu makomenti kandi bamutuse n'abarundi abo barundi bambwira uko niwe babwira Smith niwe babwira bari kuri BBC niwe babwira bari ku ntuzeya mugabo ugacugenda urabe mu binyamakuru by'abanyarwanda biringa kumbuga ngurukana bumenyi nta barundi bazana ubwo burofa cyane ndio batanze ibitekerezo so abarundi baragoye impamvu nako nabwira ngo abarundi baragoye beshi ni abanyemanyeshari bino vy'amanyeshari nivyo ngomba guheraho ntanguye kuvuga kuri bino hose yarimo avuga hano ngo bamuhora mu Rwanda bamungora umunyarwanda bamuhora iki ariko rego bambwira abanyarwanda ntabwo bino bitekerezo bizamwa na guverinoma yacu y'u Burundi ahubwo nibibe gito byishimikiza inzego bigaca bitangura gutera iterabwoba usamaye rero urabigiramwo usamaye barakugirira nabi ariko bino byose babitezwa n'inzigo kandi byahede kuri semavumbi yabitanguriye kuri kero ka video hose yari yakoze mbere atangura kuzamo ivy'ubwoko marabize ko najewe mbere nigeze kuvuga ibintu semavumbi azanamwe ibintu ngo vy'igihugu ngo kwanga igihugu nibindi niyo yabaye imbarutso semavumbi
yo gukwegera uruhosi kandi hose arabizi ko yagiye aca mu bibazo byinshi arabizi ko hari n'abantu yapfungishije ngaho kubera bamubwiye ukuntu bajya bose ndabahazi bamukubitira agatoki mugabo kubera ko babonye yuko hose ariko atera imbere hari ahantu ariko arigeza umurundi ntagomba yuko umuzanamwo ikintu cyo kwiteza imbere nawe wowe uri mu Burundi kiriko kigirira inyungu abarundi bakubwira ngo tugomba iby'abarundi gusa kandi ibyo by'abarundi nabo nibo bambere babigwanya ibi byose bariko bakorera hose ni ndambi n'inzigo abarundi ariko ukuntu bameze babuze ahantu baguca bakuzanira ikintu cyo gucisha gatwe uravye nabi yewe gayi n'agatwe bo gaca ibi ni ibintu je sanzwe menyereye ivyabo ndabizi nizigo nishari nugupfuwa kandi biri no mu banyafrika beshi rero hose hano uzuritwara neza wongera wicunga abantu ntabwo ari beza ibi birazwe hano muri bine bintu byishari duhereye i Burundi no muri Afrika ni navyo mumvise hano rero na president w'u Rwanda nyakubahwa president w'u Rwanda Paul Kagame yarimo avuga hano nivyo ariko avuga ati hari amafaranga ngaho baduha ayo mafaranga abazungu bazana nifashanya nkuko babiha abarundi bakabiha n'abandi batandukanye ati yo tubikoresheje ibintu by'umumaro baca bagenda bavuga ngo kwere ngivyo ngo babikura hegwe ngivyo ngo nivyo ashoka ngo nivyo bivye ngivyo ngo ntivyakunda ngo nivyo bivye kwere ivyo ntivyashoboka why because benshi mu bazungu batanga zero fashanyo bizeye bya bintu by'abanyafrika bikunda guca birya amafaranga kuriya batuzanira amafaranga twebwe i Burundi yifashanyo tukaca dutangura kuyagabura abakuru bagaca bayarya ntagira ikintu cy'iterambere ngaho bakora niko abazungu bose batekereza bibaza yuko abanyafrika ari injiji rero abandi banyafrika bagenzi bacu bamara kubara bamwe bateye imbere bagatangura kubishiramo inzigo kubishiramo ishari utangura gupfuha ivyo ntivyari gushoboka we ntacyo woshobora ivyo we ntivyari gukunda byavuye he mugabo wabisize mu bwenge niyo mpamvu migeze kubona ryari nababwiye nti ifashanyo kuyakira ntabwo ari kosa ifashanyo bashobora kuyakira wowe ukayivyazamo umusaruro mu yindi myaka ibiri cyangwa umwaka umwe uri imbere ugasanga yafashanyo baguhaye yakuvyara ibindi bintu bingana na yafashanyo ngaho baguhaye nigitekerezo jewe ngaha nama navuze ariko mu Barundi ariko ntibemera gucakira mugabo Paul Kagame we nyakubahwa hano president w'u Rwanda murumva yuko abikora kwa kundi biri mu mutwe wanje kubera ko wewe arugurutse arazigera ashobora kubyaza umusaruro vyabo ni ngaho baba bamuhaye kandi kuvuga ngo ifashanyo natwebwe turayihabwa abarundi nyinshi ariko ntitumenye uburyo dushobora gukoresha iyo fashanyo cyadutangura kuyisesagura no kuyonona ico nico kibazo ngaho gihari now tugire kuri ivyo nyene ibintu vy'inzigo by'abanyafrika genda utungura abo utanguye gutunga wabikuye kuzimu byavuye kuzimu ivyo ni bya satani ivyabikuye hehe atamenye iyo wabikuye abaze ko byavuye kuzimu atamenye iyo wabikuye abaze ko ari ivyo wivye atamenye iyo wabikuye abaze ko ari ivyo wasahuye ni nabyo mwumvise hano na nyakubahwa president wacu w'u Burundi Evariste Ndayishimiye hano yari karavuga nawe nawumvise ko bimurimo yari kavuga wo bita Rufyiri n'umuntu agwanya ibiturire Rufyiri n'umuntu agwanya ibintu amasesagurwa ya leta mugabo mwumvise ko na president ataguye kuvuga ngo ngwerega ngo muri 2015 ngo yarakenye ngo ijyanzu yayikuye harya ngo ajya n'amafaranga yivyesha ngo ajya amahera ngo yakuye he ugacumengo iyo batazi aho ukura amafaranga ucumenga wewe uri umusuma uri umubandi nije biri mu banyafrika kandi mwumvise iyo batanguye kubona ivyo bintu uri kumira nk'umuntu atera imbere batangura kuzana ibintu byo kukwicisha na president cyakaduka ngo harya ngo Rufyiri ngo ni umwasi w'igihugu ngurya ngo ni umwasi w'igihugu ariko ugiye kuraba abasi b'igihugu ni babasuma bama basahura igihugu uku niko twebwe abanyafrika hano duteye nizigo nishari nugucana intege nugupfuha nugusubizanya inyuma nukudenderezanya nukwitwaza ubwoko umuryango nukwitwaza igitugu uwundi ataye imbere ni cinyiza uwundi ataye imbere ni uwo n'umusuma uwundi ataye imbere uwo n'umubandi niko abanyafrika tumeze special iwacu Burundi ibi ndabizi ndabimenyereye ugomba gukora n'iterambere vyigumizemwo aho niyo bizogufasha so reka nangirize hano rero dukomeze gukomeza hano hose wihangane wirinde ni wemere yuko uzuragenda nabo bantu nabagesera hano nabagesera abantu ni babi boshobora kukugirira nabi kandi bibarimwo nishari bararifise n'insigo bararifise ku mpamvu yuko uri kutera imbere uravyira n'isumo boshobora kuri guha abo bantu ni bakina kubera insigo yacu irarenze Jeri ibereye hano baguma bavuga ngo Trump ngo ntabwo ico kigamba ngo tucice tukimene ishari ryonyene kubera ko banzanye nibyo tuma umuntu acerara ari
banzanye umuntu niyo cararabaye umubosi, banzanye ntibova mu bukene, banzanye ntiboca babaho neza gusumbya ukuntu bari babayeho, mugabo kubera ishari n'inzigo n'indambi ngo twumvise ko bari kubera bazana ngo babakura muri Amerika, ngo nimuze ngo barakabakurayo. Abo bantu byagora yuko batera imbere, icyo bazi gusa ni ugushegura no gutukana, nta kindi. Ibyo gutukana navyo hano ndabafitiye aka message nimukumviriza. Nimubwire wishwe n'ibitutsi ninde? Ibitutsi ntibyica, ahubwo hica ibinyoma, hica inzara bafite.